Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga muri Zaburi 133 umurongo wa mbere haravuga ngo ese ukuntu ari vyiza kandi ari vy'igikundiro ko abavukana babana nyakubana. Dusangire ijambo rivuga ngo ubufatanye. Muri ino suko ibintu bimeze, abantu barakunda kubana ari benshi kandi ni vyiza kuko n'Imana iragomba ko twiga kubana neza. Aricyo Bibiliya ivuga ngo ubufatanye. Ubufatanye ntuze wiyumvire ngo no kugenda ahantu mu mugwi hanyuma ugataha haba namba nko mu rusengero. Ubufatanye ntuzovyite kwinjira ugasohoka, oya. Mu migwi mito mito niho haryoshe kugirira ubufatanye. Mu migwi mito mito kuko murasangira ivyo kurya ivyo kunywa, ariko ntibihereraho. Murasangira ijambo ry'Imana, mugasangira ibibagoye mu mutima, mugasangira umunezero, mugasangira vyose. Ari ufise n'ikimugoye mu muryango canke mu buzima bwiwe, arashobora kukibwira bagenzi we bakagira ico bamufashije. Burya mu mugwi mutoya niho cyane cyane ubufatanye buryoshe. Buraryoshe kuko hari igihe umuntu asanga afise ubwoba, ugasanga afise isoni, bikamugora kubana neza n'abandi. Mu migwi mito mito rero nk'amaserire, imigwi y'ibisata bitandukanye, biraryoshe kujamwo mugashira mu ngiro ubufatanye bimeze neza. Kuko ubufatanye n'ahantu bidaherera ku kurya no kunywa gusa, ariko mwinjira mugashika kure kukuyaga ibiri mu mitima yanyu, ibibagoye, ibimeze neza, mugashingiriranira intahe kugira ngo mumaze kuvyumva intahe ya mwene data uko amerewe mukagira ico mukoze. Na Yesu yaravuze ku migwi mito mito. Mbega murazi gituma yatoye abigishwa 12? Erega abigishwa yari afise sibajya abone nyene 12, bari benshi cyane, ariko aratoranyamwo 12 bo kubana nawe, bo kugumana nawe kugira ngo bashire mu ngiro ubufatanye. Hanyuma nibabubamwo neza baze bagende kwigisha, naho nyene abo bigisha babigishe gushira mu ngiro ubufatanye. Kandi arashigikiye n'imigwi mito mito. Mu ijambo ry'Imana muri Matayo 18 umurongo wa 20 aravuga ngo kuko aho 2 canke 3 bari mu izina ryanje nzoba hagati muri bo. Urumva ko ashigikiye abakorana mu izina ryiwe, kandi naho boba bake. Ntuzotinye rero mukoranye muri bake ngo Imana ntiri hagati muri mwebwe. Iba hagati muri mwebwe kandi ikabakorera. Ubufatanye ni magiriranire. Ntuze wiyumvire ngo nugutanga gusa, ariko harimwo no guhabwa. Ubufatanye harimwo impuhwe. Impuhwe rero sugutanga gusa, ariko harimwo kwama wiyumvira ku bandi, mugashigikirana, ariko kandi mukanezeranwa. Nshuti yanje, biraryoshe cyane ko abavukana babana nyakubana. Niwikure mu bandi, ariko niwifatanye n'abandi.